Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West 3 akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga. Aho kera mu ndwi iza kuva kwigerekezo rya 13 gushika kuri rya 15 ryo ku kwezi kwa 12, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden azo kwakira abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika i Washington DC ku murwa mukuru wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo nama nkuru ifite intumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire hagati ya Amerika na Afrika. Bimwe mu vyo abatetsi barazo kwigira hamwe no kuntu Afrika na Amerika vyokomeza imigambi yo gukorera hamwe mu bijanye n'ubutunzi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ku isi, demokrasi, intwaro zibereye hagati y'akazi na muntu hamwe n'ibindi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu Barundi bakurikirana hafi imigenderanire ya Amerika na Afrika. Turi kumwe na Leonard Nyangoma, umunyapolitike w'inararibonye, akaba kandi arongoye umugambwe CNDD. Muri neza mushikana Nyangoma. Amahoro neza Frederico. Murakomeye ngaho? Ndamutse n'abandi bose bariko baratumviriza, ndabizi ko ari benshi mu karere cane abarundi barenga miliyoni 40 mu karere kacu. Ni vyiza cane gose. Murakomeye ngaho muri? Namahoro turisohora. Ni vyiza cane gose. Aho harakabeho mugabo cane bukatanguye. Yaho kari hose natwe ngaha nico kimwe. Yego nuko kamenyera. Yego turi kumwe kandi na Diomede Misigaro, umwe mu Barundi barongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora. Uraho nawe Diomede Misigaro? Yego mwaramutse Frederic. Yego turaho masava kiretse imvura imaze iminsi no gukanya hakanya gatoya mugabo sava bashaka natwe gufata akanya kuramutsa ko batwumviriza bose ndere ni kuri mwumva Nyangoma. Abare twizeye ko ikiganiro cyo kugira icyo cyofasha duhereye kuri isome igiye kubera ngaha muri Amerika muri iyi minsi. Murakoze. Nta nkeka kiraba ingirakamaro. Reka tuze dutangurira kuri wenyene Diomede Misigaro, mutubwire iyo nama nkuru itekanijwe kuva ku munsi wa kabiri tariki 13 gushaka ku 15 z'uku kwezi. Nashaka mutubwire iyo nama mwebwe muyibona gute, akamaro kayo nakahe? Je ndibaza ko iyo nama ishitse hageze kubera ko ngira amaze kubona iminsi itari hariho amanama akunda kuba isi harabaye inama yahuje Ubushinwa na Afurika, harabaye Abarusiya na Afurika, akunda kuba habaye inama zihuza nk'igihugu cy'Ubufaransa mu kade ya Francophonie na Afurika n'ahandi. Amerika rero nayo ngira ngo ni nawo mwanya ironse nayo nyene kubera ko ugiye kuraba igihe turaba abantu boba bagira urudandazo cyane Afurika. Amerika ubu ikaba isigaye yaraduze ikibanza cya kabiri nyuma y'Ubushinwa. Umumva rero ngira ngo mu mwanya mwiza wa Amerika kugira ngo bakomeze ubwo bucuti imigenderanire mu bijanye n'ubutunzi cyane ko ibyinshi bizohavugwa. Icyo rero umuntu yagenda yibaza mu guheza nuko
ibihugu bya afurika mbega byo bizohungukira iki? ico ni ikibazo tuhava tugarukako reka ariko n'ubu umushirantahe Nyangoma nawe nyene agire ico atubwiye kuri iyo nama nkuru mwebwe mubibona gutega umushirantahe Nyangoma Leonard. Iyo nama jewe ndayifitiye amakenga ariko co kimwe ndetse no kuzindi nama zagiye ziraba ibihugu by'ibihanganye biratumira abanyafurika bose ngo duhurira aha bakabatumira mu bihugu byabo, bukeye hakaza Ubushinwa, bukeye Ubuyapani, bukeye Turiki, naho Abarusiya, hanyuma Abanyamerika. Si bibi yuko ibihugu bija birahura kugira ngo niho bituma amahoro atsimbatara ku isi n'umutekano hagati cane cane ibihugu bigakomera, ariko uravye gena bipfunditse gena bitunganywa nta kamaro kanini tuziga muri ayo mahuriro abanyafurika baja baragira igihe batariyunga, kuko burya ngo hayaga abangana. Ico kibazo c'ukuntu bitunganijwe kibateye amakenga turakigaruka ko, ariko nagomba ngaruke no kuri Diomede yavuze ivyerekeye akarusho ku bwanyu. None akarusho k'iyo nama nakahe Diomede? Akarusho k'iyo nama ko ndavyibaza ku ruhande rwa Amerika, hari ibintu vyinshi bavuga ko bagiye kumvikana ukuntu imigenderanire mu bijanye n'ubutunzi izobandanya, hanyuma bashizemo akantu ko kuraba ukuntu boshigikira amahoro na securite n'intwaro nziza, hanyuma ibyo bita gutakaza imigambi umugambi wa demokarasi. Ibyo byose ndibaza biri mu bintu n'ibindi bitari bike, biri mu bintu bizerekana ukuntu Amerika ishobora gukorana n'ibyo bihugu. Mugabo turazi ko kenshi politike yibagirwa, ugasanga iri imbere ari urucuruza. Ni naho ngira ngo ibihugu byinshi bikwiye kuhabera magabo, bikerekana ko ubwo rucuruza nabwo nyine kuri bujana na politike. Ntimwiteho ubucuruza gusa, abantu bariko bapfa hirya no hino nk'iriko birashika mu karere iwacu, nigataja kubigaruka ko nihaba hariho iyo migenderanire y'ubucuruza bikurikirane na ivyo kwita securite y'abanyagihugu, y'abacuruza, uruja n'uruza. Kandi naho mvuga nti n'ibihugu bya Afurika, niba Amerika igomba gukorana natwe, mbega inyungu tuzohakura mu ruja n'uruza, abakomersa tuvuga abadandaji b'abarundi bazoba barekwiye kwinjira ino bitoroshe, hajajamwo ibibazo byinshi vy'amaviza n'ibiki. Mbega twebwe ico twokunguka uyengakindaya nawe ishobora kunguka kibihariya ivyo nivyo mvuga nti le rapport ganyaganya nguko abafaransa babivuga. Nico nibaza ko Afurika ishobora kuhungukira. Yego nivyo nguvyo unyakubanya ngo mavuze kenshi akunda muri sirito y'amategeko mu bijanye n'ubucuruzi n'ubutunzi akunda kuyagabangana. Egome yagabangana nkuko mubivuze. Tugaruke kuri mwebwe mushana Nyangoma, mwavuze ibintu bibateye amakenga, ukuntu ivyo biganiro vyatunganijwe mukamuvuga ko hayagabangana, mudusiguriye mu majambo make cyane gose. Yego jewe se ubwa mbere nibaza yuko abanyafurika imbere yuko bagenda bari kumvikana ico boshikiriza bagapfundika kimwe. Icambere bari gusaba ndetse nuko Amerika ifuta ingingo iheruka gufata muri irya nama y'ishinga amateka na nkenguzamateka bijya bita kongere, yuko igihugu kizohirahira kigacudika mu by'urudandazwa, mu by'umutekano n'Uburusiya, cyose bazogiharira ivomo. Nkako nakagaye wumva umuntu akugaya gutyo agaca gutumira ukagenda uriruka, ukuri uba wihenze. Kandi ico nobabwira, nta gihugu na kimwe kizoteza imbere Afurika yonyene ititeje imbere. Sinanse ku bwenge burahugwa, mugabo suko bigenda. Abanyamerika bavuga ngo tubigisha amahoro, nibo birirwa barayahungabanya ku isi yose, baramaze abantu muri Afurika, barumwumva bagandagura indore zacu,
abarongozi bacu nta bintu bya demokarasi baza kutwigisha. ivyo bintu muvuze Nyangoma, murazi ko atari vyo, murazi ko Amerika ikora ibishobotse byose kugarukana amahoro, haba mu bihugu bitandukanye, haba mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati, haba no muri Ukraine muri iyi minsi, murazi biko biraba hariya arenga 800 yo gutera ubwoba abene igihugu, nibo bahungabanya ayo mahoro. Haba urabeze mu bihugu by'umurimo wa Endoria, ugiye muri Aziya, ugiye muri Afrika, nibo bayahungabanya. Nta mahoro babaje batuzanira. Nibaza kwica ciyumviro uzosanga ucisangije mushigana Nyangoma. Reka ariko duhe ikino noba nisangije ico ciyumviro uri kurashikiriza. Oya, ni beshi wewe ushobora kuza peut-être ngao ndabizi kupfa kubinyegeza, urabizi na cyane cyane uri ngaho wewe urabizi gira no kunsumvya, ariko hariho benshi bavyandika babivuga uko none hari utazi ko mu bagandaguwe Patrice Lumumba nibaza ko nabwo agasore bashobora kuba barimwo atarabo nyene batumira ivyo bihugu byacu ngo bagende gupfukama kubapfukamira. Ivyo nibego mushikirije bitanditswe ahantu namwe. Reka ico kibazo turakigaruka ko tubanze duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe ngaha Jean-Marie Vianney, mwiriwe neza? Alo, ndabumva neza. Murakomeye? Murakomeye. muri hega Jean-Marie Vianney? Jewe ndi mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, handi ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura. Ni vyiza cane gose. Ikibazo c'imviro turiko tuvuga cane ku nama nkuru ikomeye cane gose izoba hagati ya Amerika na Afrika mu ndwi izotangura ku munsi wa kabiri. Duga kwijambo ikibazo c'imviro turi kumwe n'abatumire mushikana Nyangoma Leonard n'umushikana Diomede Misigaro. Duga kwijambo. Naho ngiye kubaza ikibazo cyane, ahubwo ngiye gutanga intererano na President n'abandi mwasize ko kuri Facebook ku rubuga rwanyu. Bisa nkaho Perezida Joe Biden wa Amerika bisa naho yatumye ko inama atumira perezida wo mu bihugu bya kontinent ya Afurika, inama kugira ngo bakomeze ibijyanye na demokarasi, politike, ibijyanye n'ubutunzi. Rero nagize ikibazo kimwe n'amakenga amwe, ese ibihugu bya Afurika nibyo bizokunguka gusumba nyine gutuma kw'inama, kuko bisa nkaho nk'uko uwo mushinganama yariko arabivuga uburiya ngo mu kirundi baca umugani neza ngo abatambaye amatako ntibogera hamwe. Alo? Duga kwijambo turakumva. Okay. Mbere rero iyo abantu batambaye amatako batogera hamwe bisa nkaho n'isi yose izota igiti kinini kigomba kuba kinyurusi buto buto rimwe na rimwe mu mazi isi nini ya ibiti duto duto. Rero ngomba kugaruka ku kintu gisa ndutse nuko tugomba kuba tubona ko kenshi buriya amatipabitofire politike n'ikintu bitwa ekonomi, ibyo ni ibintu byama bigenda bijyanye. Ndagaruka ikintu cy'uko mu gihe hamwe abaperezida batukicara hamwe bavugane icyo babona bashobora gukurayo, bashobora kugira iki, kugira ngo imbere y'uko bagenda muri iyo nama nimba n'igihugu dufata akarori ku gihugu cy'u Burundi ikibazo cy'iwacu bakaraba abagize leta y'u Burundi tugiye n'iki twokunguka iki, d'abord dukeneye iki, turakeneye kwiki, mbega aho mu nama twari tumaze kujyamo twarose iki, twungutse iki, twahunze iki. kuko nobaha akarorero amanama menshi yama yabaye ugasanga amanama atatu nafiteko ala long. Nobaha akarorero reka dufate ku nama iheruka kuba ya COP27 yari ijyanye ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Inama yabaye muri Egypte n'abanyihenze, bigaragara nk'aho inama yabaye imbere y'uko COP27 hari harigeze kuba inama Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi, ibihugu bikomakomeye biremera amahera agomba kuba agira iki atangwa kugira ngo bakinge ibijyanye n'ibidukikije, ibijyanye na environnement, kugira ngo ibijyanye n'uko usanga ubushuhe bwabaye bwinshi na cyane cyane buguma byiyongera bigatuma haba ihindagurika ry'ibihe. Jean-Marie Vianney, ico kibazo kiri mu bibazo bazokwigira hamwe, ico kibazo kiri mu bibazo abo batetsi bo muri Afrika bazokwigira hamwe n'abatetsi bo muri leta z'ubumwe za Amerika. Yego. Rero jewe amakenga namwe ariko nashikiriza, ndabona nk'aho atebwa ibihugu byo muri Afrika tuzoza kwisanga
n'ubundi inyungu nini iri ku batunganije inama kuko ntabwo ari abanyafurika batunganije inama hanyuma ngo dutume ko Joe Biden cyangwa n'abandi bantu bakomeye baje kudufasha kwiga ibyacu ahubwo tujye tugiye mu cyo bateguye hada uranyumva turakumva sozera akanya karagiye ego twebwe tugiye mu cyo bateguye tutagira ingene bagitunganije kuko bashobora kuba twatugiye ko twiga kwiga mugabo bo nibo bafise kuko biteguye ikintu bufite ihangiro yego reka ico cyumviro cawe abashikantahe twatumiye bagire ico bakivuze ko mushikantahe Jean-Marie Vianney reka Diomede Misigaro kugira ngo iyo nama igira akamaro Afrika eka na Amerika bose bahakure akunguko hokorwa iki kuri mwebwe deco nibaza kandi yo kumvikana ko iyo ugiye kuganira n'umuntu ufise ibyiyumviro by'uko ataja gukurayo nta kigenda cyo nibaza ko ibihugu vya Afrika vyaronse umwanya ukwiye wo kwitegura kuko ndibaza ko inama batayigize ukuntu iheze kugira ngo bace baze barabonye umwanya ukwiye wo kwitegura Afrika niyaba ije ifise ijwi rimwe ubwo dusanzwe dufise nawe yohani ibintu bafise ijwi rimwe ry'uko yego imigenderanire mu byo gucuruza ni myiza mugabo ibyo tuza gushiraho uruhande kugira ngo bigende neza n'ibi je ndibaza ko iyo ugiye ni nk'ibintu no bita kuganira kuraba inzira zo korosha ibintu n'ibintu icyo kintu rero tukimenye ko kwiyugarana mu bijanye n'urudandaza cyangwa ibicuruza nta n'umwe bigirira akamaro kubera ko niba wiyugaye n'ibyo ufise novuga ko byo kuborera ko cyane ntuzigera ubona n'ubitwara wewe aho uhagarariye ni hamwe nuko imbere y'uko uja gushira umukono ku masezerano y'ingene ubwo rucuruza ruzoba utereza kuraba inyungu uzohakura nabyo nibaza ko bizoba ngo uragira uku batari urukosi uzoguha uravuga uti murambabarira ibyo nibyo nshobokera mugabo ubonye ko ari akarusho kazogira igihugu kazogira abanyagihugu ntabwo nibaza ko kugenda ufite ibyiyumviro by'uko atakizovamo byo bari ibyiyumviro bifasha yego mu kanya turaha ijambo munywanyi Marcel twagira Yezu ariko reka tubanze tugaruke kuri wewe Nyangoma Leonard nawe nyine utubwire ikintu wibaza cokorwa kugira ngo Amerika eka na Afrika byose bikura akarusho muri iyo nama nkuru ego muri ibyo bihugu by'ibihangange tuvuga Amerika gusa tuvuge n'ibindi icambere abanyafrika muri izo nama bata umwanya basesagura utwo bafise n'ingendo bagenda bajanye n'abantu benshi isinzi bonona utuntu twabo udufaranga bari bafise dukenya icambere no kumenya mbega baturondera iki ko mbona ibihugu byose igihugu cyose cy'igihangange kirondera Afrika kirondera tutazi ico baturondera ntaco dushobora kuvana mugabo ntenda kwishura bagomba ico niyishure n'abandi ico barondera nitunga bamye basahura kuva kera ryuzuye Afrika niyo ya mbere kw'isi ifise ubutunzi cimeza kandi yazise n'abahinga bashobora kubuhinga bukava mu itunga bugatuma Afrika iba igira igihagararo igashobora kwicarana na Amerika nta kindi barondera bariko baratanguranwa gusakuranwa urabona haraza Ubushinwa haraza Uburusiya haraza Ubuyapani haraza Turiki n'abandi iyo yose utaramenya ibyo ariko mushira nayo Nyangoma hari n'abavuga ko icambere navuze kugira ngo hazuvemo inama nk'izo ubwa mbere nuko abo babarondera kuko nibo badukeneye abantu anyefika ntibaramenya yuko abo bazungu nibo badukeneye yari kubasanga uyu Biden yari kubasanga yadizabeba byorushirizaho bizorushirizaho kuko turabyizeye ko bizohava bikaba tugashyira mu ngiro iragi basokuru bakuru bacu bankuruma ba mwarimu baturaze y'ukubaka Afrika leta zunze ubumwe za Afrika hakaba ubumwe bene guteye hatagenda umukuru arongoye muri Afrika n'ubu wenyine gusa ivyo byari bikwiye gufata abategetsi bose abikuru b'ibihugu bose muri Afrika ngo baragiye bariko barasesagura atacu bazovanamwo ngo bagiye muri Amerika wavuze ikibazo Nyangoma cyo gusesagura amatungo ya Afrika dushinga umukuru w'igihugu wa Afrika n'abasangiye adizabeba cyane mu kindi gihugu cyo muri Afrika ego Nyangoma mwavuze
Yego wavuze ikibazo cyo gusahura amatungo ya Afrika ariko hariho n'abantu bavuga ko abanyafrika nabo nyene bafite uruhara mu gusahura ayo matungo reka tuce tuja kundi bunywanyi Marcel Twagirayezu mwiriwe neza Mwiriwe neza Sultan Bis mwiriwe neza muri hega Marcel Twagirayezu Merereye i Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo bibiri yego ikibazo cya mbere izi nama zihuza ibihugu bikomeye na Afurika ntabwo ari ubwa mbere zibaye si n'ubwa kabiri kandi si n'ubwa nyuma n'ubutaha zizongera zitumizweho zibe kandi muri Afurika muri ibi bihugu byacu politike ziyoboye bino bihugu ziratandukanye usanga iyo umunyafurika umwe ashatse gukorana n'Uburusiya n'Ubushinwa Amerika irarakara ushatse gukorana na Amerika Ubushinwa bukarakara iyo bageze mu izo nama bahuza bati icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri Afurika ibihugu bya Afurika dufite umutungo kamere hari ibihugu bikungahaye ku mutungo kamere nk'ipamba muri Ghana mu y'agaciro muri Congo ugasanga bimwe muri ibyo bihugu bitunze nibyo bikenye bitunzwe n'inkunga zituruka muri ibyo bihugu biba byabatumiye mu nama ntibaze ikibazo kigira kiti inama aho zabereye baba ari abanyafurika badasaba ko abo banyamerika babongerera ubushobozi hagashingwa inganda zitunganya ibikomoka kuri wa mutungo kamere ariko bikorewe iwacu muri Afurika noneho natwe tukiteza imbere ese nk'ibihugu bitumvikana iyo bihuriye aho ngaho bisasa inzobe mu buhe buryo k'uyu munsi usanga hirya no hino hari imihari y'iterabwoba mu burengero bwa Afurika ugasanga hari iriya mitwe yashamikiye ku bayisilamu ihungabanya umutekano yemwe n'aha mu karere k'ibiyaga bigari biri kuba murabizi bya Kongo n'u Rwanda iyo bahuriyeyo nk'aho ngaho ubundi baganira iki ko bagaruka ugasanga wa mutekano muke urakomeje bwa bukene burakomeje kandi bafite ibyakabaye bibakiza ariko bikoherezwa ibira bikajya gutunganyirizwa iyo hirya nk'aho batakabashyigikiye murakoze n'ibyo bibazo biri nari mfite murakoze Marcel Twagirayezu ikibazo cawe ca mbere reka tugihe Diomede Misigaro uti abo batetsi bafise imigambi n'ivyiyumviro bitandukanye aho bazohurira bazokumvikana gute bazohuza gute duga kwijambo Diomede Misigaro mu kanya gato nje ndibaza ko guhuza imigambi iyo ugiye mu nama nk'izo nibyo ijwi rimwe rya Afurika nk'uko bamwe babisaba byari kuba byo mugabo kiriya gihugu usanga gifise intumbero ijanye n'udandazwa ifise yisangije canke akarere tuvuge nko burya iwacu tuvuga ntuze communauté est africaine donc niba hari ibintu bishobora kuborohera nk'ibyo gusohora ibicuruzwa canke ibicuruzwa byinjira icyo gihe mugenda mwumvikanye muhereye ku karere aho muri icyo mukwiye kungukamo ibyo je ntoshigikira cyane mbega kugira ngo twemerane twirane amasezerano tuzohakura iki tuzohungukira iki rero nicyo gituma nibaza nk'urwo ruhande rwa EAC ndibaza ko batuza kuba baje bumvikanye ikintu bazohurizako hanyuma jewe kandi nyumvira ko tufise umugani bavamo kanyine katagurutse n'ikamenya iyo bweze kuba abandi baje ugasiba hano aho usanga wahombeye ni byiza kuza ukicarana n'abandi ukavaho uhungukiye ibitari bike mbere y'utwara rw'Uburundi umukuru w'igihugu aje n'abantu barenga 41 baje kumviriza hirya no hino abakuru abatwara amabanke abatwara ibyo novuga amabusiness yandi hirya no hino ibyo byose bituma n'igihugu ciyugurura ni byiza kumenya ingene abandi babaye ingene ahandi bakora kuko ugumije bya bindi by'iwawe ntumenya hanze ingene ibindi bigenda usanga uri kurahomba jewe ntabwo ndabifata ko ari agahombo kuba baje muri iyi nama ahubwo ndabifata ko ari kwiyungura ubwenge ego reka ikibazo ndingira gato gisigaye ni kimwe ni uko ibyo bihugu uko bije bitereza kwemera amasezerano azobigirira akamaro aho no nicyo no kwishura kuri ikibazo cy'uyo cha Marcel Twagirayezu reka ikibazo ca kabiri ca Marcel Twagirayezu tugihe Nyangoma Marcel yagize ati ivyo bihugu mwumva vyo muri Afrika ni bihugu bitunze cyane gose ibintu bifise mu kuzimu munsi y'ubutaka ariko usanga ari vyo bikenye cyane gose vyofashwa gute kugira ngo bishobore guhingura ivyo bintu byose bitunze mu kanya gato ntidukeneye abadufasha nibyo nakubwira uyo yariko aravuga ngo abantu ni byiza ko bagenda ngo akanyoni kataguze ndikamenya iyo bweze bakumvira bagahura nibyo guhura mugabo barafite aho bahurira muri Union Africaine
rero nuba nk'akarorero umukuru w'igihugu umwe yitwa Magufuli yahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania. Amanama nkayo ni make yajamwo, yarazi ko atakamaro azana, yarazi kuja mu nama ya Commonwealth nyagihe leta yari yategekanije imbere ko ashaka ubutegetsi imiliyoni 750 z'amashiringi bakoresha bagiye hariya amafaranga yaciye ayakoresha mu gusanura ibitaro bikuru bya Tanzania. Ibihugu bya Afrika byofashwa gute? Ahubwo nitwe dukwiye gufasha abandi, badufasha ibiki ntibigeze badufasha, turondera amata ku matako y'igihori. Ibyo bihugu by'ibihanganye cyane byo mu burengero, ngomba kuvuga ibihugu d'Occident, byaranunuje Afrika kuva muri esclavage mu ntwaro za gikoloni gushika n'ubu. Nta mfashanyo iyo baguhaye $100 basubirana inyuma $300 canke $500. Afrika yitegerezwa bwa mbere kwiyunga, ikagira igihagararo, ikagira ijunja, kuko nifise byose, kuko badukeneye. Dushobora gushinga ifaranga yacu tukavuga duti kawa mutayiguze kuri igiciro, ikoko inzahabu mutayiguze kuri igiciro ntituzoyiba. Ubu rero nibo bashinga ibyo biciro, nibo bishingiraho baje, kubera tutatanye ibihugu byo muri Afrika bitari kumwe. Abategetsi bo muri Afrika uwo mugambi abari ubu nta n'uwo mbona bafise kiretse bafinze igena no byita bararinjura gusa. Igihe tutarashikira umugambi ngo twunge ubumwe, bazoguma badukoresha, batwara itunga ryacu atagisigara. ubumwe ni ikintu gikomeye cyane rwose. ubwo bukene bwo Nyangoma ntibwo bushobora kuba buva ku ngwano zirangwa hirya no hino cyane muri Afrika. Ngwano nukurabyo ziva izo ngwano nka zose, henda tuvuge hirya ngwano bavuze by'abateroriste, ababihevye bagisibije hirya no hino muri Afrika. Urabona ahanini babanje kugandagura abo nyene n'ikibabaje nuko igihe bagandagura Gaddafi nta n'umwe yaryogoye muri abategetsi b'ibihugu bo muri Afrika. Ubu dushobora kunga ubumwe gute muri ibi? Rero igihe basambura ibi bakica umukuru w'igihugu kubera yagira zane ifaranga rimwe, tukazokoresha ifaranga rimwe, tukazokwishyira tukizana mu bihugu bya Afrika. Ubugiye mu gihugu cyo muri Afrika naho ugiye hose banyakaviza, ariko nk'umuzungu aje hesha ubura batabaka na visa. Abo bagayidi rero ahanini bavuye ni ibihugu by'ibihangange byo mu burengero byasambuye Libya, baca bashwara Afrika yose. Ingwano nka zose, kuko icyo kibazo cy'umutekano muke turakigaruka ko Afrika bagomba kwigiramwo balkanization. Nka Kongo bayimanyuremwe ibihugu 5 canke 6, Sudani barabihejeje, Malia bariko barabigereza, ariko mu Malia bararosa abategetsi bihagarara ko cyane kandi biyemera koko. Yego mereka ni ikibazo cy'umutekano muke turakigaruka ko rero hanini heshi zikongirwa n'ibyo bihugu by'ibihanganye, nibo bazikongera. Urabona bafise n'inteko z'abasoda magbaza arenga 10 hirya no hino muri Afrika. Yego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Faustin. Muratwumva? Ndabumva. Akani kazira kawe ninde? Ni Munyawera w'Ubuyoga Faustin nyine Rulindo. Ni vyiza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku nama nkuru. Twamanza kubashimira ku kiganiro kiza mwateguye. Murakoze cyane. Kandi mukatuzana n'abatumirwa kwa ngo tuganire nabo. Hari ibintu umuntu yibaza nka Nyangoma ari kumara avuga ngo ntabwo dukeneye kuba twafashwa, ariko iyo urebye ubukungu bwo muri ibi bihugu byacu bya Afurika ubona bufite amizero hirya bukura i Burayi bujya muri ibyo bihugu ubona byagashize byo hirya no hino. Kuko iyo urebye usanga natwe tutukura twumvaga ko umuntu uri muri ibyo bihugu byo hirya hari ubukungu bundi butandukanye. Twumva bimukira, ukumva ngo abimukira bimutse bari kujya mu bihugu by'i Burayi, bigaragaza ko byanga bikunze demokarasi yaho ishobora kuba nubwo haba hari ubukene ariko babasha kubona uko babaho mu buzima butandukanye n'ubwo muri Afurika ahangaha. Nkabaza Nyangoma maze arabona
kugira ngo natwe afurika twigenge twumve ko na duke dufite tutubayemo neza byakorwa bite, kuko dushobora kuba dufite ibintu ariko uburyo tubibamo tutabasha kubibyaza umusaruro uko bikwiye. Ikindi biriya bihugu byagashize ubona bigomeza gukira bigakira ukabona birimo biratumbagira, ariko twebwe ubukungu bwacu ugasanga wenda dufashe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda hari icyo twita made in Rwanda, ariko uzasanga hari materiyeri nyinshi tuvana muri ibyo bihugu by'uburayi tukaza tugateranyiriza iwacu bikitwa made in Rwanda, ariko atari twebwe twapuritse iyo apurikasiyo 100%. bigaragaza ko urugendo ruracyari rurerure, ahubwo icyo twabasaba ni ukugira ngo bajye kuvomayo abahanga, bazane za nzobere zize zishyire ubwenge mu bana bacu, abana bacu bakure batarimo bahatwa imibare ngo bashyirwemo ibintu by'imigabane n'imigabane ngo gukuramo n'iki, ahubwo baze babigishe utu tuntu tw'ikoranabuhanga, kuko tubagaragaza ko nitwo isi irimo yerekezamo gushakamo amafaranga. Muri rusange bose bashyiremo imbaraga, turebe ko nanone twagaruka kuri demokarasi. Usanga muri ibi bihugu byacu bya Afurika harangwa na za kudeta, naho zitari ugasanga bahora bikeka bavuga ngo ejo bashobora kunkurira kudeta, ariko uzasanga muri ibyo bihugu by'i Burayi ibyo ntabihaba, usibye mu Budage hariho washatse kubinyeganyeza, ariko nawe buriya ari buhure n'akaga. Ariko ni ibintu twakabona gutekereza tukareba ko Afurika nibyo ni ibihugu bishobora kuba binihuje byagira agaciro. Nyakwigendera Muammar Gaddafi niwe byagaragaraga ko hari urugendo yari arimo ashaka kusa nk'aho yahuza Afurika n'ubwo yigendeye, ariko ugasanga muri iki gihe wenda umuntu ukabona nta cyerekezo kiri muri Afurika, nubwo hariho iyi Afurika yunze ubumwe turimo barimo bashyiraho, ariko urabona ko nabo ubwabo ntibahuze. Yego Faustin, reka ibibazo byawe tubihe abo bashinga ntahe Nyangoma mwamubaje ikibazo ca mbere ndakimuha mu kanya, ariko reka duje kwa Diomede abanze yishure ico kibazo ca kabiri cuko ibihugu bikize bibandanya gukira mu gihe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bibandanya gukena, eka n'ibigerageje kuhingura idandazwa usanga bitabikora 100%. Diomede Misigaro, mu kanya gatowe ico kibazo ca sindwara umwanya munini, nashaka uyo ndamushimire ku cyo kibazo abajije, ariko nongera ndanamubwira ko mu bintu bituma natwe tutazamuka ngo tugere kure tubifisemo uruhara. Nshobora gutanga akarorero k'igihugu cyakoranye n'igihugu cya Amerika kandi kigeze kure, igihugu cya Korea y'Epfo. Korea y'Epfo no munsi aho uri abajije ikibazo arangira arazi Hyundai umuduga, arazi Kia, arazi za LG. Ni igihugu muri 60 cyari hasi, abayapani bari barakibaye n'imyaka cyaradutse gatoya, ubu yarugwa mu bihugu 15 bya mbere ku isi. Kubera iki? Barafashe model de croissance yabo bakorana kenshi n'iki gihugu cya Amerika, ngira murabizi mwese, bashoboye kuduga. Mugabo cyacu mibazwa nuko bavuga bati ngibyo dushaka kugira ko nka model economique, aba nabo bakavuga bati aba turakorana kandi tubona ko batari ko barabesha, barazi intumbero. Ikikuru muri ibi bintu dukora nize nama tugira ni intumbero uba ufise. None Korea ikorana cyane n'igihugu cya Amerika, igeze iyi aho nakaroro kamudamuhaye. Yego nicyo gituma ngaruka mvuga nti iyi nama uyijemo kwicara kuryoha atashije kwiga nta kizobu. Nacyo gituma amasezerano mugiriranira ategerezwa kwerekana ko nawe uri kuhungukira. Ikibi ibishe nuko nk'intwaro zimwe bavuga bati nimwikore ibyo mushaka ngo mudushigikire, igihugu ntigitera imbere. Mugani bavuga ati amahinguriro byubake ngaha, none Botswana ndiri kurabigira igihugu nka Botswana aho kigeze ubu, amahinguriro nka yose ni igihugu itunze cyane izahabu na diyama, bikorerwa he mu gihugu cyabo. Je ndibaza ko nukuraba uburorero bwageze neza, ntitubone uruhande gusa rumwe kuko abo baje n'abanyonyizi baje kwiba. Yego mu bucuruzi ariko bigiye. Reka tuje ku kibazo ca mbere
Faustin yabaje Nyangoma avuga ko mu bisanzwe abanyafrika canke abanyagihugu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bahurumbira ibihugu vyo hanze ugasanga bagiye kwitwara bimukira akaba ari uko aho muri ivyo bihugu hari akarusho akaba yibaza ati Afrika yo kwigenga gute vyo koko guke kugira Afrika yigenga igihugu canke Afrika nzima canke Uburaya kugira ngo vyigenge n'ibintu bibiri bifatikanye nuko igihugu ubwigenge muri politike nk'ubu uravye ibihugu vyo muri Afrika nka byose bisa twitwa ko twaronse ubwigenge independence bya politike mu by'ubutunzi hariho rero icyo tudakunda kuvuga cyane ubutunzi igihe tutarigenga utigaburira ntiyigaba niko babivuga mu Kirundi igihe tudafise ubutunzi bukwiye tudashobora kwigisha abana bacu kufungura ngo duhagaho ntawe uvuga yuko aba rero arigenga ariko njani wamaze kuvyishura mumenye neza yuko nta gihugu na kimwe cyaba igihangange kizoteza imbere ikindi avuga muri Korea n'ibindi bintu ntitwobivuga ni birebire ariko icyo tuzi bwa mbere nuko abanyamerika bahashize kandi y'abasoda ubu n'ubu nibo bakiri gutera igitsura abashinwa na Korea ruguru b'ibihumbi barenga ibihumbi 40 murumva abo bantu ngena bangana rero ntidukeneye kuko nanjye ndabivuga ntidukeneye gufashwa dukeneye gufashanya kuko baradukeneye natwe turabakenera abantu ubu nimagiriranire umwe agomba ku isi ariko ibintu byacu ntibabitware gusa ntibabandanye babisahura ibyo byo twanga n'ibyo by'iterambere n'iby'ubwenge burarahugwa Ubushinwa cyangwa Ubuyapani n'ibindi mu gutera imbere Ubushinwa bwari yugaranye raba mu myaka mike y'Ubushinwa aho bwageze ariko kugira ngo dutere imbere nuko tuba dufise ijunja ibihugu ubona bigize Afrika ngira birenga 54 ni byinshi cyane ibihugu bikomakomeye byose byabanje kunga nka Canada ni ama province ibihugu 17 Buraya buriko buriyunga urabona Amerika Ubushinwa ibihugu 30 n'ibiki igihe tudashoboye kunga ngo tuvuge rumwe ndizo Afrika bazoguma bakweguye bamutwara hariya y'urumwe uroroshe kurya uroroshe gukankamira baragutera igitsure ugaca wiruka ariko rero mu byo ntidukeneye ndabisubiyemo nta mfashanyo dukeneye turabafasha akadufasha tukabamagirirane nimwe bita ngo ganyaganya ariko uko bimeze ubu baraza bagaterura itoni y'ipamba bakaguha idolari zingahe hariya bagahingura gatonya bagaca bayigurisha amadolari ibihumbi n'ibihumbi kandi bakabigarukana iwacu icyo barondera ni isoko ngaho iwacu icyo barondera ku banyafurika ni isoko bakarondera n'ubwo n'iryo tunga cimeza b'iwacu tutabihagarariye rero bizodupfa kubusa iyo nama ifite iyindi ntumbero kuko na departement ya leta y'Amerika iravuga ko Afrika ariyo ntara izo bumba kazoza k'abanyagihugu b'abanyafrika n'akazoza k'abanyagihugu bo ku isi yose ayo n'amajambo yakoreshejwe n'abategetsi muri departement ya leta y'Amerika ariko rero tuje ku munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Filemon Bigirimana mwiriwe neza Filemon muratwumva muri hega Filemon muri he ndi mu Rwanda ni vyiza cyane gose murafite ikibazo murafite cy'imviro turiko tuvuga kuri ya nama nkuru idasanzwe hagati ya Afrika na ikibazo cyanjye nabikiriza muri ubu buryo muri Afrika dukunze guhura n'ikibazo kigaragara muri societe civile abategetsi baragerageza gutekereza guteza abaturage imbere ariko bakaba bari mu bintu by'amashyaka imigambwe amaparti politike baba bagiye baturukamo ugasanga abaye nyamwigendaho kurusha kumva ko yagiyeho kubw'igihugu
ahubwo ugasanga bahise bahengamira ku mugambwe baje baturukamo. Icyo kintu ugasanga kibaye nk'aho cyononye popirasiyo iri muri icyo gihugu, kubera ko abantu bose ntabwo bagomba guhuza ibyiyumviro n'iko Imana yabaremye, kubemera Imana, ariko byakabaye ibyo kubateranya, ahubwo byakabaye ibyo kubahuza. Umuntu ugiye ku butegetsi akamenya ko agomba gukorera bose kugira ngo popirasiyo ibeho yose igerageze kuba yaringanira, naho bigoye kubyumva ariko birashoboka. Hamwe mu nama baba bagira muri Afurika hakunze kuba ibintu byo gutembagaza ubutegetsi, usanga umutegetsi agiyeho ushaka kumva ko yatembagaza mugenzi we kugira ku ndageho. Ikintu numva bakagihaye umurongo bavuga nti bashobora gutegura ingabo za Afurika yunze ubumwe zikabaho ari izirinda ubusugire bw'igihugu cya Afurika, kubera ko bavuga ngo ni Afurika yunze ubumwe, ibyo bakabishyiramo imbaraga, bakagira kumwe bavuga ngo barashaka gukora isoko rusange rya Afurika, ntibakore n'ingabo rusange za Afurika zo kurinda ubumwe bw'igihugu. Niba umuperezida ari ku gihugu uyu munsi nibarindira barebe imigambi yashyizeho kuko ibirira shingiro henshi birahari, babashe kurigenderaho kugira ngo byorohe. Noneho izo ngabo zibe zatekereza kuvuga ngo aha hantu ibi bibaye bitari ngombwa, bumve ko n'ugiye kubikora ntiyaba kibitekereza ko bazi ko izo ngabo zihari kandi zigomba kuzahora zikingiye ibyo bwirizwa shingiro ry'icyo gihugu. Yego, mereka icyumviro cyawe Filemon, tugihe ubwa mbere na mbere Diomede Misigaro duga ku ijambo ati kenshi na kenshi mu bihugu byo muri Afurika usanga hari ya societe civile ariko igakora nk'imigambwe ikorera ubutegetsi, reka hakaba ari ibintu byo gutembagaza ubutegetsi. Agasaba ko muri iyo nama abategetsi boyaga ikibazo cyo gushiraho ingabo za Afurika zohora zigarukana amahoro mu bihugu bitandukanye. Duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose, umunota umwe. Icyo kibazo cy'ingabo za Afurika zogarukana umutekano mu bihugu hamwe hamwe ngira amaze iminsi mubona nk'ibikorwa muri kariya karere k'iwacu. Icyo cyumviro ni cyiza, ndibaza ko binafasha n'abanyafurika kubyiyumvamo kurushaho ko babona abandi bantu bavuye ahandi. Ikibazo aho kiri ni ukuraba gusa abo banyafurika baza kudufasha mu bihugu birimo ingorane, izo ngorane ziba zavuye hehe? Uca usanga bigaruka hahandi. Abanyafurika ntabwo byo kwama turi ko tugerageza gutuma urutoki kubo hanze muri bo twenyine, natwebwe twenyine muri Afurika dutegereza gutangura kumenya ko ibintu byononekara tubifisemo uruhara. Rero ni mu kubigira ndamwumva ibyo avuga ni byiza, dukwiye ko abantu bacu, abasoda bacu aribo baza kudufasha mu karere aho turi. Icyo kintu ndibaza ko mu bumwe bwa Afurika isanzwe kihari. Murabona nk'iri kubera muri Kongo ubu, ibihugu byegereye nk'Uburundi, Kenya nibyo uri kwigerageza gufasha. Icyo kintu ntabwo ari gishasha, ntabwo nibaza ko ari cyo kizoba kirimo muri ibi baje kuvugana. Yego harimo peace and security, ni kuvuga amahoro no gucungira umutekano, ariko ibyo kugira ngo ufashwe n'abuze ababanye ni byiza na kare niko byari mu Kirundi. Inzu wagiye umufasha kuzimya, nicyo no kwishura kuri icyo kibazo cyiza. Muce na Nyangoma Leonard, icyumviro ca Filemon cyuko hoba ingabo za Afurika, icyo cyumviro shoshikizwa muri iyo nama mu kivuga kwiki mu kanya gato munota umwe. Ingabo gusa za Afurika jewe nuvuga yuko ubumwe bwuzuye kuko cyane cyane umuhizi Perezida Nkuruma yari yabidusize, yabizana benshi ntibabyumva kuko abazungu barabateranije ntibumvikana abanyafurika. Niho leta zunze ubumwe za Afurika, naho ibihugu bitanu bitangura cyangwa bitatu byotangura ibindi bikazojya biriyongera ko niko bubatse leta zunze ubumwe za Amerika, batanguye ibihugu 13. Hanyuma rero muhisi Gaddafi yari yasubiye yagarutse kuri cyumviro Nkuruma agomba kugishyira mu ngiro. Yarangera ko yuko hoba ni banki imwe nkuru, banki centrale africaine imwe, hakaba n'ifaranga rimwe, ubwo butare bwacu, iryo tunga ryacu cimbeza tukawushaka, ugomba tucinze igiciro naza tore, utayafise ntaze buza baracanako. Nk'ikiro cy'inzahabu cyoba cyaba cyo ibihumbi 30 by'amadolari gizoje kiduka ku bihumbi 100 n'ibindi. Dukagira rero na leta imwe
n'umushikiranganji umwe w'imigenderanire na ambasade imwe muri ONU gusa, yindi nta kindi byo gikenewe. Urumva rero tufise leta imwe, banki imwe, igisoda kimwe na leta imwe n'inama nshingamateka ya Afurika, aho two kwihagarara. Nta muntu ashobora kutoza kurwanya Afurika. Amahoro yoca aboneka muri Afurika, kandi amahoro abonetse muri Afurika, amahoro ku isi yose arashobora kuboneka. Ntawe uzokuba kuza guteranya kurwanya Afurika. Hari umuntu babona ashobora kuzoza kubombarda Afurika. Dushobora na bomba tumizo dushobora kuyikora dushaka, kuko ntawe uzotubuza. Kugira twigenge, inguvu zizova mu bwiyunge bwa Afurika. Ariko icyo nobabarira ni ukugaba, ntibyoroshe. Ababigize amajanja bose barabishe, abo nyine bariko barabatumira bakagenda biruka, barabakandaguye. Ni ba Kadafi, ni ba Lumumba, ni ba Sankara, babigizemo amajanja bose, kuko Afurika irimo ibintu byinshi. Bose barayishaka, iranuza, iraryoshe, bose barayishaka kuza kuyisahura. Rero tubibutse inshuti mwese ko rero tuteza kwihagarara ko twebwe nyene muri ko murabandanya kumviza iradiyo, ubugabo burihabwa. muri ko murumviza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. turi mu kiganiro muri Sanga, dufise umunywanyi Platinum Coudre. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza, ndabumva. Murakomeye ngaho? Turaho. Muri hehe? Yego turakomeye natwe muri Afurika y'Epfo. Ni vyiza cyane rwose. Bwira abo muri kumwe bagabanye induru, hanyuma mubaze ikibazo mushikirize canke icimviro, duga kwijambo. Yego je urumva aho ndi n'amahoro, uretse ko je nari mfise gusa ibi intererano zibiri nashaka guterera kuri ivyo onye byo nama yemerije kuba. Nyarutsa mu kanya gatoya, kanya karatujanye. Ego ni kuvuga yuko aba president bazokwitaba iyo nama bava ku mugabane wa Afurika, bazogerageze bavugane nabo ku mugabane wa Buraya canke Aziya nabo bandi, yuko kuba ukubahana muri ino migabane, habe ukubahana, bamenye yuko umugabane wa Afurika nawo nyene hari ico umaze mbere kinini gose, kuko nitwe gusumiro, nitwe nk'isoko ryabo baza gusumiramo bakagenda. Kuko urabona ibyahitiye ni byinshi, ntawe bisubiramo ngo wagerente. Mugabo turavye ku bihangange bya Afurika byari byagerageje gutangura imigambi yo kuzana igisirikare kimwe, gukoresha ifaranga rimwe, ba Kadafi, ba Mugabe, abo bose n'abantu bagandaguwe bitumwe yuko abaperezida bamwe bo muri Afurika hari ukuntu arabajyajya bazana ibintu by'ubujyajya, bikaca bituma n'umwansi aronka hamenera. Ni kuvuga ikintu ca mbere, twebwe nyene abanyafurika, aho ndavuga abaperezida, dukwiye kureka ubujyajya tukanama rimwe. Ni kuvuga tukavuga rumwe, tugapfundika, niho n'ujya muzungu azoza aje gusahura azobura hamenera. Ariko uravye nk'ivyabaye kuri Kadafi, yakubiswe abaperezida bose barorera, umenga ni sinema bariko bararorera. Ikifuzo canje yari ico. Murakoze cyane rwose Platinum Coudre. Imbere yuko abatumire bacu bagira ico bakivuze ko, reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi radio y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe ngaha, Gabriel Rufyiri. Mwiriwe neza? Mahoro neza Frederic. Muraho, murakomeye? Yego turashima Imana kweri. Ni vyiza cyane rwose. Ijumbura hameze neza. Ni vyiza cyane rwose. Turiko tuvuga ku nama nkuru izoba mu ndwiza hagati ya Amerika na Afrika. Duga kwijambo ikibazo c'imviro, turi kumwe n'abatumire babiri, Mushana Nyangoma Leonard na Mushana Diomede Misigaro. Duga kwijambo, akanya karatujanye mu kanya gato. Oya, twebwe icyo twifuza kuri nama guca itangura mu gitangura muri Leta Zunze za Amerika, twifuza yuko abaperezida ba Afurika bazoba bayigiyemwo bogerageza ubwa mbere gushira mu gaciro ijambo Barack Obama yavugiye muri Ghana, hamwe n'abanibuka neza ngo hari mu kwezi kwa kwindwi mu mwaka w'2008 cyangwa 2009 gutyo, aho yavuga yuko Afurika idakeneye abategetsi b'inguvu, mugabo
cyangwa bakomeye mugabo ikeneye inzego zikomeye abategetsi bakeneye ama institution afite inguvu des support au lieu des individus ou des uniformes. Icyo nicyo kintu genda iryo jambo bariryumvire ko kuko ibyo bintu turafite ko ikibazo muri Afurika yacu ku buryo ngo Afurika tuzobona Afurika ikomeye cyane mu minsi iri imbere mugabo ibyo bizoshoboka igihe hazoba hariho inzego zikomeye. Murakoze cyane rwose reka ivyo vyiyumviro bibiri tubihe abashingantahe turi kumwe dutangure kuri Nyangoma. Platinum yavuze cyane ko abanyafrika badakwiye kuba nk'abategetsi badakwiye kuba abaryarya batuma n'ibindi bihugu biboneraho mu gihe umushingantahe Gabriela yavuze ko nkuko ijambo abategetsi bakwiye gutsimbatara ku ijambo ryashikijwe na Perezida Barack Obama avuga ati ntidukeneye abategetsi bakomeye dukeneye b'igitugu dukeneye inzego zikomeye duga ku ijambo ushaka gutangurira ku cimviro kimwe muri ivyo bibiri duga ku ijambo umushingantahe Nyangoma. Ibyo nugaruka gatonya kuri ibyo bya Obama yavuze ubiravye wumvise mu majambo meza Obama yashikiriza ni byiza igihe rero abanyafrika benshi cyane ababirabure babonye umwirabure muri Amerika bari mukuru w'igihugu bari bazi ko ijuru ryugurutse barihenda kuko uyu Obama nimba yaremere byavuga niwe yahagarikiye urupfu rwa Gaddafi gusambura sindi ko mwari mu byibuka ari mu bagandaguye umuhisi Gaddafi ucobona rero ko ibyo yavuga byose ntabyo yemera ivyo birego ngaha nishaka kuvyemera ngaha ku radio y'Ijwi ry'Amerika bandanya ku bindi vyumviro igihe ibihugu byasambuye hari utabizi none Amerika yari imbere iri kwisonga none ntiyatwara Obama iyo abishaka akabihagarika kugira abihagaritse muri Syria agira atere ugira ngo Gaddafi abakiriho iyo atabijamwo ibyo rero si ibintu ngo si birego ni ibintu bizwi kandi nawe nyine atoshobora guhakana kuko mu nyuma asa n'uwateye yigaya n'uwigaye mu majambo afobetse urabona igandagurwa rya Gaddafi rero byaragize ingaruka mbi n'ubu tukirimwo urabona ingorane zimwe Afurika y'uburengero hirya no hino kubera Gaddafi n'umuntu yafashije nta gihugu na kimwe atafashije muri Afurika yarasabikanye itunga yagira ati iri tunga dufise muri Libya ni rusange ni ry'abanyafurika bose rero byo Obama ntabyo nemera kuko nawe ntabyo avuga ibyo atemera ikusa inzego z'ibihugu ni byiza ko zikomera ariko ntihagira abajya baradukoreramwo b'abanyamahanga badutera ikitsure n'ibindi abanyafurika kera Afurika utabizi abaruwa batabizi Afurika yabaye iya mbere mu butunzi ku isi yose imyaka 3,000 aha ni kera cyane bari bafise abahingu ibyo bita ubumenyi by'amasiyanse byinshi babivanye muri Afurika ngira ngo ntawo bigaruka ko hariho umuhisi umutundo w'umuhinga aheruka gupfa biranababaje yarabyerekanye neza arerekana n'itunga Afurika ifise yuko Afurika bikeneye gufashwa yofasha ahubwo ibindi bihugu mugabo ibyayo ibihingura ibyo yimbura bigatwarwa ku giciro kiboneka atari kuko bimenetse egomeye ndabona akanya katujanye reka duhe na Diomeda ijambo agira icyo avuze ku vyumviro ya Platinum na Rufyiri Gabriel duga ku ijambo. Diomeda muratwumva? Ego muranyumva nanje? Duga ku ijambo. Okay ya. Mubyo twariko turavuga ku vyumviro vya Platinum Coudre na Rufyiri Gabriel. Okay. Iyo twariko turavuga nuko Obama mu bintu yavuze cyane yashigikira ko ibihugu bya Afurika n'abanyafurika takwiye kuba iruhande ibyo musanzwe kwita monde à part tugereza kuba hamwe n'abandi dukorane n'abandi igikuru igihe turakorana n'abo bandi no kumenya ko iyo migenderanire tugira n'abo bandi
na twebwe hari icyo tuhakura. ni nacyo gituma agiye nguma mvuga icyo tuhakura harimo novuga kubahana. nacyo gituma niyumvira ko iyi nama abakuru b'ibihugu bajemo aya maperesipe ariko ndavuga bayagendeye ko kubahana no kugira ngo jewe n'abazanye umugambi ni n'abandi ko kugira ngo tugire amasezerano ntisuzuguza twatereza kuhungukira kuguma uri umwe ndabisubiramo icyo bavuga mu gifaransa sizole kwishira iruhande muri iyi si ya none hose kimwe kiba n'ikindi kija hari uruza n'uruza n'ibintu ntacyo ushobora kuhungukira. Ni byiza rero kujya mu bandi mugabo icyo gihe uri mu bandi icyo wunguka ku bikuru ni iki amasezerano yose ugira urabe ko niba uwo muyagira nawe ukeneye kunguka nawe urabe inyungu zawe. nibaza ko icyo nokwishura kuri icyo mu kanya gato amasegonda 30 Diomede ku kibazo cabajijwe na Platinum avuga ati hakwiye kuba muri Afrika abategetsi bijunja batarategetsi babaryarya batuma eka n'abanyamahanga bikika mukiza mu kanya gato. Ibyo nivyo kubera ko nana bivuze kare ibintu bishikira Afrika mu bisanzwe twaba tugomba kubishira kure mugabo biva kuri twebwe. Niba uri umutegetsi bamuja kwisuzuguza shira ngace akuko kwiwacu kw'iburyo niho iwacu bizogenda neza hanyuma mu gihugu bakavuga bati ibi bintu ko biraba si byiza twebwe dukeneye ko hubakwa amahinguriro dukeneye ko ibi bintu by'iwacu bikorerwa ngaha bikazosohoka ari production n'abana bacu babona akazi ibintu nk'ibi agacambagara w'abandi barangumukanye kubita banume urumva tuba twasomye bya bindi by'uko yiyumvira ubutegetsi bwiwe mugabo atiyumvira igihugu ciwe. Jewe no kwifuza ko ngaha mu byo bakora byose haveho hariho n'icigwa c'uko abanyagihugu urahari kubera abanyagihugu uteza rero gukorera abanyagihugu. Naho Afrika igihugu kimwe gikora uko Afrika muri rusange izohungukira. Reka akajambo kanyuma tugahe umushikana Nyangoma Leonard nagira icavuze ku kintu yifuza iyo nama abona yoshikako kicogira akamaro Afrika eka kikagira akamaro n'isi yose eka n'Amerika. Mu by'ukuri no kwivuguza nkuko nanjye ndabivuga ntacu niteze iyi nama izoshikako na gitonya ariko ico twobana mu kigwa kimwe gusa tukabona yuko Afrika ikwiye kwiyunga kugira ngo igire inguvu igire ijunja mu makungu igihe iriko iraganira n'ibihugu by'ibihanganye ikavuga ijambo rikumvirwa batabanje kuyitera igitsure. Iryo rero icyo twokuramo nuko ko kwisubirako na cane ndetse nava twokwisubirako biriko biragaragara mu mice mitari bike mu bihingo myinshi ya Afrika urwaruka cane ubona riko ruharanira rasubira guharanira ukwikukira koko ku bihugu bya Afrika. Ukwikukira rero ku igihugu kimwe cyose cyo muri Afrika nikuzorama igihe ibihugu byose byo muri Afrika bitikukiye kandi byiyunze bifise inguvu mu by'ubutunzi bifise inguvu mu by'igisirikare aho nibizoshobora kuganira rero na leta zunze ubumwe bwa Amerika bakaganira n'Ubushinwa bakaganira n'Uburusiya bafise iteka kandi twisubiza iteka kuko twararyigeze nk'uko nabivuze mu kanya gaheze Afrika yarigeze kuba iya mbere. Ndabona kanya katujanye rero aha niho turangirije ikiganiro. Ndagushimiye cyane gose mushikana Nyangoma, ndagushimiye nawe mushikana Diomede Misigaro, ndashimiye Nelson yadufashe mu hinga bw'ivyuma, nabashimiye na Fatu yashize hamwe ikiganiro, ndabashimiye inshuti mwese mwabajije ibibazo eka nabakurikiranye ikiganiro muri Sangacu uyu munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.